Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese banywanyi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, aho mudukurikirana mwese muherereye mu bihugu nk'ubu Bufaransa, Ububirigi, Ubwongereza, abari mu bihugu vya Kenya, Uganda, South Africa, muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, mwese turabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, ama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Nayo rero amakuru tubazaniye reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho ibintu bibandanya gukomera cane muri politike y'igihugu cacu c'Uburundi. Ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera cane ngaha mu gihugu duherereyemwo, aho rero abanyapolitike bakomakomeye cane babandanya kugenda berekana ko ibintu ari ingorane cane. Agathon Rwasa niwe munyapolitike yafashe iya mbere avuga ku kibazo c'imigenderanire ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, babona ko bugaye imipaka ihuza igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko, ndetse ariko bagasigara buguruye ingendo z'ikirere. Mu kirere ho haruguruye kandi ngo abo bashobora kugenda n'ikirere ni abo bategetsi bakomakomeye cane, mu gihe abanyagihugu batoyi aribo bugariwe ko imipaka kandi aribo bari basanzwe bahahirana n'abanyagihugu bo mu Rwanda, abanyagihugu batoyi. Varisito Ndayishimiye rero ngo akamubaza imvo yaciye yugara imipaka yo ku butaka no ku mazi, ariko iyo mu kirere yo agasigara yuguruye kandi abanyagihugu batoyi badasanzwe bakoresha indege kuja muri ico gihugu. Barabona ko rero ngo naho yugaye iyo mipaka, kugara imbibe zose ngo yugariye abanyagihugu batoyi, akavuga ko ngo bagiriza u Rwanda ko rufasha Red Tabara. None nawe akongera akabaza ngo Uburundi nabwo buragirizwa kuba bucumbikiye canke bufasha abagwanyi ba FDLR bari ngaha mu gihugu c'Uburundi, interahamwe zikomeye cane zakoze ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ngaho mu Rwanda, aho rero bagirizwa nyine kuba Uburundi bubahaye indaro kandi bwifatikanya na bamwe mu bikorwa vy'igisirikali c'Uburundi. Ivyo ntago vyari gutuma Uburundi bwugara imbibe, bukugara imipaka, kandi nabwo bwagirizwa ivyaha mwene nk'ivyo nyene nkuko Agathon Rwasa yaciye abishikiriza, agasaba ubutegetsi kugurura imbibe bakugururira abenegihugu batoyi. Akarorero yatanze, yavuze ngo u Rwanda ruragwana na Kongo, kandi iyo Kongo ntago yigeze yugara imbibe, ntiyigeze yugara imipaka naho bafitaniye amatati n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. None ngo ni gute Uburundi bwo bwifata bukugara imipaka kandi ata gihugu muri vyo cateye ikindi nyene? Ivyo ni
ni ivya Agathon Rwasa nk'umunyapolitike benshi bafata nk'umunyapolitike mwiza cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bagasaba abo bategetsi bakomakomeye cane kwihoza ivyo bariko baragira, bakugururira abenegihugu imbibe, imipaka, bagasubira bakidegemvya. Ivyo nivyo Agathon Rwasa nyene we ariko arasaba ubutegetsi bwa Gitega bwaciye bwugara imbibe, abona ko butugariye igihugu ahubwo bwugariye abanyagihugu bato batoyi kugira ngo batabasha guhahiranira no kugenderanira. Ivyo ni vya Agathon Rwasa. Tuve kwa Agathon Rwasa tuje ngaho kwa General Alain Guillaume Bunyoni muri kino gihe ararwaye, araremvye. Uko kuremba kwa Bunyoni rero navyo ni ingorane zikomeye cane ibiriko birashikira Alain Guillaume Bunyoni. Amagara aramukitse kuva yarekugwa ngaho avuye mw'ibohero nyine, ibintu ntibirasubira kugenda neza, naho yarekuriwe ngo aje kwivuza ataha iwe muhira, ariko amagara aracamukitse. Ngaha mu gihugu c'u Burundi ata bitaro bihari biboneka ko vyovura General Alain Guillaume Bunyoni, arivyo bariko barasaba abaryango biwe ko yotezurirwa agashobora gusohoka igihugu akaja kuvurirwa hanze y'igihugu, nk'uko abaryango ba Bunyoni babandanya gusaba ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa Varisito kugira ngo barabe ko yosohoka igihugu akaja kwivuriza hanze. Nayo umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi, uyu ni Reveriyano Ndikuriyo, aravuga ko abari i Burunga mu ntara ya Burunga kuba ifise uyu mutama ngo kuba imufise ngo imukesha ibikorwa vyinshi bitandukanye yabamariye, ngo muri iyo ntara yarakozeyo ibintu bikomeye cane cane mu ntara yahora ari iya Makamba, na cane ko Colonel Reveriyano Ndikuriyo avuka muri iyo ntara. Ngo muri ivyo bikorwa yakozeyo hariyo stade y'akarorero ya Gisenyi. Aravuga kandi ko yashizeyo radio Egre, avuga ko yashizeyo imigwi itandukanye y'inkino nka Egre Ntware y'Imakamba n'iyindi migwi ikomeye cane ya Reveriyano Ndikuriyo nyine ivamwo epfiyo mu bumanuko. Umugambi w'amavoka nawo yawukwiragijeyo, ngo igiterwa c'amavoka bazoja barayashora hanze y'igihugu. Haravugwa kandi ibarabara rya Buja Nyanza-Rake ryakozwe ku mufasha canke ku buvugizi bwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo avuka muri iyo ntara, hamwe n'ibindi bikorwa Reveriyano Ndikuriyo yagiye aratwara bikaja iwabo muhira aho yamuka nyine ngaho mu ntara yahora ya Makamba, nibiriko biravugwa. Nayo turababwira ko abarundi barenga ibihumbi 15 basavye ubuhungiro muri Zambia. Ni mu gihe abo barundi bariko barahungira muri Zambia bavuga ko bariko barahunga inzara iriko irarikoroza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bakavuga ko kandi ni mu gihe hadaciye iminsi ubutegetsi bw'u Burundi, ubutegetsi bwa Gitega buronkeje Zambia ingabire y'ibiribwa y'ibifungurwa, aho babahaye ibigori, imiceri n'ibindi. Bavuga ko muri Zambia hariyo inzara nyine, iyo mfashanyo ikaba yaratanzwe n'igihugu c'u Burundi. None ni gute abarundi bariko barasaba ubuhungiro muri Zambia? Abo barundi bararenga ibihumbi 15
bariko barahunga inzara nyine baja muri Zambia. Zambia iti abarundi HCR nibafashe batahe, ariko leta iti abarundi bataha tuzobaza imvo bahunze mbere, hakaba abata impapuro z'inzira. Nawuhisha umwotsi inzu iriko irasha, ivoka yahora ku mahera 100 ubu yaraduze, ivoka rimwe riragura amafaranga 1000 canke 2,000. Ubuzima buzimvye si igihuha, abavuga ko ubuzima buhari ni bamwe, iyo bukeye iwabo abandi naho bopfa atangorane. Abavuga ko ubuzima buzimbutse ngaha mu gihugu c'u Burundi nibajya basumisha 3,000,000 n'igice ku munsi, kandi bakaba basaba ko izo miliyoni nazo zoduzwa. Uho ni kwa Neva, ni kwa Bareveriano, kwa Baprime Niyongabo, kwa Bandakugarika, kwa bashikiranganji bakomeye cyane bagiye bashirwa muri ivyo bibanza kandi bagiye biba itunga ry'igihugu. Abo nibo bavuga ko mu gihugu c'u Burundi ubuzima buzimbutse. Dubai, Zambia, Kenya, Uganda, Qatar, Kenya, Ubudagi, Ububirigi, Canada, abarundi bajayo ku bwinshi kuguhunga ubuzima bwanse, bagenda bagurishije utwabo. Hari abimana ifasha bagashika, n'abadashika bakagwa mu nzira. Nyamara leta ya CNDD FDD ingwano y'ubutunzi irabe neza niba izoyitsinda. Umushikiranganji w'ikigega ca leta, uyu ni Dr. Alain Ndikumana, abandanya yerekana ubusuma bubandanya bukorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, kungene bagenda bariba itunga ry'igihugu, ariko ubutegetsi bw'igihugu ntihagire ico bakurikirana ngo batabare abarundi bari mu yabira, abarundi bari mu ngorane zikomakomeye cane, kandi biboneka ko ubutegetsi bwa Gitega nabwo bubifisemwo uruhara. Leta ya CNDD FDD aho kugira ngo itunganirize abenegihugu, ahubwo yo irabasahura, ntimenye n'ingorane n'ibibazo bagiye bafise bigiye bitandukanye. Amakuru rero muri kano kanya tugiye yahagarikiye ngaha. Turipfurije umunsi mukuru mwiza abisilamu, Eid Mubaraka, nkuko tubibabwira. Babandanye kugubwa neza muri kino gihe no kuri uno munsi basozereye ko igifungo ca mwezi Ramadani, mwezi mutukufu, nkuko tubivuga ukwezi kweranda mu rurimi rwacu rw'ikirundi. Twifurije abavandimwe b'abisilamu ngaha mu gihugu c'u Burundi kugubwa neza no kwama banezerewe nkuko tubibasabira. Imana ibahe amahoro n'imigisha. Amakuru rero yacu twari twabatunganirije tubaye turayasozereye, tugiye kuja kubaronderera ayandi makuru abariko aragenda avugwa cane cane muri politike y'igihugu, ariko ntitwogenda tutababwiye kuri kano gakuru kihutirwa katugezeho muri kano kanya. Kavuga ko uyu General Prime Niyongabo ngo yoba ashitse muri Kamuha, muri Kamuha agiyeyo bitunguranye giturumbuka. Iyi Kamuha ni inkambi y'igisirikari c'u Burundi, ikambi ikomeye cane ivamwo abasoda, itunganirizwamwo imigambi myinshi y'igisirikari c'u Burundi. Mu kanya turaza kubabwira rero ivy'ugo rugendo rwa General
Prime Niyongabo rutunguranye rumushikanye muri Kamuha, aho rero maze iminsi havugwa itoroka ry'abasirikare b'igihugu c'u Burundi batoroka bakaja mu bihugu vy'amakungu, i Dubai, muri Canada, mu Bubirigi, mu Buganda, muri Kenya, gukorayo, benshi baja gukorayo ubuzi bw'ikiyede nk'uko amakuru adushikira agenda bivuga. Mu kanya turababwira icajanye General Prime Niyongabo muri Kamuha kandi akajayo giturumbuka. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, naho ubutaha.